Mutama mwavuze ko mwitwa bande abanyakarama amazina yawe naho mpagaze ego none naho uhagaze gute kandi uhagaze ngaha Nicyo papa yakwise ego n'umunsi mukuru wa Noel aho twaramutse duhimbaza ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo ariko muri uno munsi mukuru hariho umurundi ari mu gihugu cyo hanze y'u Burundi yitwa Tarasisi yipfuje gusangira namwe umunsi mukuru wakiriye gute uno munsi mukuru ego sirimwe si kabiri ibaye gatatu Tarasisi cyenda mukunda abiyumvira ko aramwikana gose ego Tarasisi yakubaho Tarasisi none gamuta Tarasisi ari muri Amerika nawe uri mu Burundi iyo ubonye kwiyumviriye ko kandi atari na hafi yawe uvyakira gute Tarasisi ngene yatumye butumire kubera no gukora dusenga kubera ariko nisho yatweze turasinye kujya duhaye hanyuma ni muhereje agira rundi byatanga n'ibyo asigarana mu rugo hanyuma ni muhereje nawe guhezagire Mutama hanyuma tukaba tubashimiye kuba mwitavye akamo yabateye kugira ngo dusangire umwaka mushasha na Noel nziza nikiye kintu wobwira Tarasisi uko ari karakumva nk'akajambo umutekereza Tarasisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen biciye mwishirahamwe rya Tarasisi Hope Ministry ndabona ibintu biriko biragenda neza dusangira duvize n'akamwemwe kenshi ku nimero 12 hariho Miburo Esperance ego nyina wanje shika hariya wakire kano gakemanyi warungikiwe na Tarasisi biciye mwishirahamwe rya Tarasisi Hope Ministry ndabibutse ko ari umurundi ari mu gihugu ca Amerika ariko kandi indoto ziwe n'agatima kiwe kaguma kari ku barundi no ku gihugu ciwe cy'u Burundi camwibarutse ku numero ya 13 hariko Kamikazi Pamela urashobora kwegera hariya kugira ngo nawe wakire kano gakemanyi warungikiwe na Tarasisi biciye mwishirahamwe rya Tarasisi Hope Ministry ndabona ibintu biriko biragenda neza burya dukehanira bankana niko biba bimeze nuko ku numero 14 hariho witwa Ngita Renata genda nyina wanje hariya nawe wakire kano gakemanyi ndagomba kubona cyo gituma nahamagaye umwe bukebuke kugira ngo ntihatse kuhurira y'abantu benshi abariyo bose nibaheza kutunganirizwa ndashobora guhamagara abandi babarinze ari kuri za microphone bari bagiye umwe aje kuri imwe ndamubwira ico dukora umwe aje kuri imwe ubundi ku yindi biriko biragenda neza ndabona hiyo abo twarungitse biriko biragenda neza ku numero 15 hariho witwa Yozofina Hallelujah. ku numero 15 hariho Yozofina ngerageza ari hano genda nyina wanje genda baguhe kano gakemanyi bakurungikiye ku nimero ikurikira ariko uwitwa ntaho mpagaze arashobora kwegera hariya nawe kugira ngo ashobore kwakira kano gakemanyi abariko barakira n'abamaze kwakira mugira agacerere ibintu byose byabaye mu mutekano turagomba ko tubisohotera biri mu mutekano ntangere
naho magaze yagiye yego Mutama genda hajya baguha Gakemanyi mukanya ndaza guhamagara icyo tuvugana hano yego Mutama we nakwemeye sana yego Mutama genda hajya Tarasisi yakurungikiye Gakemanyi ukakire kandi ucugira Noel nziza nuko abamaze kwakira udukemanyi twabo n'abariko baritegura kwakira habe agacerere kugira ngo tubandanye mu nkundire tunyarutse twakire kandi ni Ndayisenga Dame Anne Marie ego shika hariya nawe bashobore kuguha Gakemanyi baguteguriye kuri iyo mikrofone nta bintu mwumva ikiteri no twa mikrofone muzo muratufata ego tugende ku nimero ipandishe basiriga satko bafuti ba bana msigo gikuri kwa mwe ni Minani Suzana ari hano wamenga wanditse Nyandwi na Mindwi Cheni Mindwi ninde Minani Suzana kego ashike hariya nawe bamushikirize kano Gakemanyi unasema wewe bino bintu niko muri kumuvyakira bijya byavuye muri Amerika anatwe turafashe kumugisha w'abanyamerika burya turafashe kumugisha w'abanyamerika anatwe twajabutse imbibe niko yabimeze twakire kandi ni Yamuremye Francine ari hano ego genda nawe hariya kugira ngo dushobore kwakira abandi bakurikira bari kuri mikro namwe nimikore mu gahogo mu mirira mate turirimbe mbe tunajua negereye intebe nzanye bimazi by'amashimwe uririmbira indirimbo shaya amashimwe n'icubahiro niwe ubereye gushima negereye intebe yawe nzanye bimazi by'amashimwe uririmbira indirimbo sha y'amashimwe n'icubahiro niwe ubereye shimwa sawa ni Tarasisi yavuze ati je kimaze c'amashimwe ntanga ndagisangira n'imfuvyi n'abapfakazi n'abanyakarama baze dusangire umwaka canke umunsi mukuru wa Noheli twakire Minani Melanie ego nawe yaje Minani Melanie ashike hariya sindamubona agende ashike hariya abariko barakora kino gikorwa iyo mukoresha ububangutsi kugira ngo duhabe twisoza hariya twaje tuva si hafi duhabe dusiga inzira amavuta ego turashobora kubanguka uwo narungitse hariya yitwa Minani Melanie yagiye nuko mbona ujya umenga nta muntu afise ikanda ndamurungikira umuntu hagende tuyisenge Yvonne ego genda hariya kugira ngo wakire kano Gakemanyi warungikiwe na Tarasisi abicishije mwishirahamwe asanzwe arongoye yitwa Tarasisi Hope Ministry ubundi ni Manirambona Odile ni Odile ni Odeta arihe Odile Manirambona yego shawoti ugende wegere hariya nawe bashobore kuguha kano Gakemanyi warungikiwe Nyabenda Liberata
yego nyina wanje nawe vyaguruka ugende gahoro gahoro ushike hariya wakire kano gakemanyi nawe babaririmbyi nabo niwe barakora mu gahogo mu kwirindira ko bano turungitse nabo batunganirizwa. Ni wakiri cyubahiro ngemuhangi ubungo uri ndirimbo yanjye mababa yawe niho ushaka kwibera mu bihe zubaho samashima wewe ni wakiri cyubahiro we muhanyi w'ubugingo uri ndirimbo yanjye mababa yawe niho shaka kwibera mu bihe zubaho samashima wewe. Nuko twakire kandi ku Mwavita Alice ushobora kushika hariya nawe kugira ngo wakire kano gakemanyi kavuye hariya hakurya y'amazi kaje n'indege karashika mu gihugu cy'u Burundi karungitswe na Trasis na cyane ko yabijije mu ishyirahamwe rya Trasis Hope Ministry. Abari hiyo muramvunira kagohe ni mwabona mwaheje kubatunganiza nabarungikira abandi sawa. Reka turungike Katurungike Samia Nyanikiye ari hano. Eyo genda bibi genda nyina wanje genda yoboyomboka pole pole mana yanje mana yarakurinze kurindira mu buntu bwayo Imana ikorane vyiza tubonanye nabibi wacu yo nukuri vira Imana yaramuziganyisha ajya twomaze bose ngo imyaka nk'ijana amaze kuyikunkumura ariko Imana ni nziza yaramurinze bibi. Tugende na Karenzo Mariam yego nyina wanje nawe genda kugira ngo wakire kano gakemanyi warungikiwe na Trasis kavuye mu ishyirahamwe rya Trasis Hope Ministry. Genda nawe hariya wakire kano gakemanyi kaje kapfa mu gihugu ca Amerika kaje n'indege kashika kameze neza. Noel nziza kuri mwese. Reka twakire Hatunga Yvette nawe ari hano. Ego Hatunga Yvette ko ntamubona ari Ninzitunga Yvette Ninzitunga ego yomboka pole pole nyina wanje Nzitunga Yvette nujya mutamakazi nawe nyene yakire kano gakemanyi yarungikiwe na Tarsis kuva hariya muri Trasis Hope Ministry. Nuko igice ca mbere c'abariko barakira kano gakemanyi kireko cegera ku musozo. Kino runo rutonde rwari rugizwe n'abapfakare ndetse n'abapfakazi nkuko biri mu ihangiro Trasis yihaye, ndetse Imana ikacimushigikira kugira ngo ashobore gushigikira abapfakazi n'abapfakare n'imfuvyi kugira ngo bashobore gusangira
duke aba yarose ariko kandi akadutanga tuvuye ku mutima. Reka twakire bagizwe n'umugwi w'imfuvyi nabo yifuje gusangira Noel n'imfuvyi, kuko ku rutonde rw'abapfakazi n'abapfakare twari duvise hano dusa n'abarurangije. Twakire imfuvyi nabo duhereye kuri niyo nkuru Mertus niyo nkuru Mertus, genda mwijuru riho Imana se w'imfuvyi afise n'abikoresha kugira ngo bibuke n'imfuvyi nabo. Turakira kandi Abdul arihe Abdul ntiyiyitse Abdul nikayakana Yesu azokuzigama mwana naho isigoye Yesu azokurinda. Genda Abdul nawe wakire kano gakemanyi warungikiwe na Trasis kuva hariya muri Trasis Hope Ministry. Ndabibutsa ko ari umurundi mwene wanyu canke mwene wacu ari mu gihugu ca Amerika, ariko umutima wiwe ukaba uterera hano mu gihugu c'u Burundi. Iradukunda Keita, are Keita ni wewe yo, genda kibondo, genda nawe hariya baguhe agakemanyi bakurungikiye. Waciminwe misa yo, none uco dutwara gute? Nibagufashe mfashanye ukuntu aronka uko atwara kano gakemanyi yarungikiwe. Hanyuma twakire kandi igira neza Frank, are Frank n'umusore mwiza yitaba no mu Gifaransa ca hariya nta ngorane, ugenda hariya bagushikirize agakemanyi baguteguriye. Curaba ukuntu uyungunganya. Turagiye kandi kwakira Irankunda Veniste arihe? Irankunda Veniste arihe? Twagiye ntaraguhamagara. Oya muze murandabira hazi wampamagaye gusa. Hazarazi wampamagaye gusa arafise ivyiza bavuga ati Jason nararibonye ririyo cembaye ndagenda. Cyo ntagomba ko haje benshi haja yumwe mpamagaye abo narahamagara urumva ko nyene nijo twangomba kuba mpamagaye nca ndamubona. Reka mpamagare ndayikeza Manase umwana w'inkerebutsi cyane, ubona neza yuko ajye ukunda gukina umupira w'amaguru. Wewe ukunda gukina umupira w'amaguru cyangwa urafana gusa ntukina? Ukina ufana Barca, Real? Aba Real hano bavuze ngo wow. Nuko bameze. Twakire Shimirimana Israel arihe? Nawe yaraza yaje arakerebutse wa mwana. Abari hiyo nimweza kubatunganiza mu njakara kugira ngo barungikira abandi. Sawa muze muraraba hazi uwo ndungitse. Ego eka turungike ajya ni Giorgio Fisto ntiyaje, nta n'uwo yatumye. Olala, nta n'ubumuzi, nta umuzi ngamucanire kugira nawe ino Noel nawe sabikanye n'abandi. Abamuzi Fisto abari hiyo mushobora kuba muzi neza Fisto ko mumushikanira kano gakemanyi mukakire.
ibikorwa twabitanguye mu munezero ntangere n'ubu tugiye kubisozera mu kanyamuneza ntangere sawa. Begereye hariya abona arungitse ko bahejeje kugira sawa. Reka rero kano kanya aho tugiye gusozera bari kuri liste yacu, ndizera mwese muyumvise amazina kandi umuntu wese yanditswe hano yashoboye gushikirizwa agakemanyi kiwe. Reka twakire abantu babiri kugira ngo batubwire n'akahe kajambo bobwira uno muntu yabiyumviriye ko akumva yuko yosangira nabo umunsi mukuru. Twakire wa Mutama, ni Mutama hajya ninda akazi navuze garinde nawo magaze azanane na wa Mutama yatera ikorasi hano nkumva ndafashijwe. N'umutamakazi umwe nawe rwego rw'abakenyezi namwe gubahirizwe. Turakoresha ububangutsi kuko imodoka mu kanya irashobora gushika. Mutama yajitse. Mutama mikro yiwe yegeretse hano ngomba ko tuyaga twegeranye. Mufashe uyo mwana mumuhoze, mporeze umwana yemwe narire nzosa. Amahoro. Muta ni sawa? Ni sawa. Mutama kabisa yego nakubonye. Yego ngomba ko tuganira Mutama. Yego nge tugende buke buke. Yego tusangira ikiyago. Yego Mutama, mwavuze ko mwitwa bande? Abanyakarama. Amazina yawe? Naho mpagaze. Yego none naho uhagaze gute kandi uhagaze ngaha? Nicyo papa yakwise. Yego na magaze. Yego mera nk'uwigira inyuma ka mikro gato gande bagufata ko siri egera kandi gato egera aha gande gato vuga tume ko byumvikana. Yego subira wegere ntaco. Yego Mutama, imbere yo kudushimira no munsi mukuru wa Noel aho twaramutse duhimbaza ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo, ariko muri uno munsi mukuru hariho umurundi ari mu gihugu cyo hanze y'u Burundi yitwa Tarasisi yipfuje gusangira namwe umunsi mukuru. Wakiriye gute uno munsi mukuru? Umunsi mukuru n'umuntu abanda mukunda gose. Yego kandi sirimwe si kabiri ibaye gatatu Tarasisi cyenda mukunda abiyumvira ko aramwikana gose. Yego Tarasisi nyakubahwa Tarasisi. None Gamuta, Tarasisi ari muri Amerika nawe uri mu Burundi, iyo ubonye kwiyumviriye ko kandi atari na hafi yawe uvyakira gute? Ndabyakira neza. Nampaka nangarukiye ko yamangarukiye ko Tarasisi nyakubahwa. Yego anga na papa akana kaga na mama. Yego nyakubahwa. Kwisi hari abagwiza atunga benshi, ariko si bose bagira agatima ko gusangira n'abapfakazi n'abapfakare ndetse n'imfuvyi, ariko biciye kwishiramwe rya Tarasisi yaravuze ati aragomba gusangira namwe. Mwebwe namwe motera kahe akamo biragushigikira abapfakazi n'imfuvyi ndetse n'abapfakare. Abo ni kwegerako. Nibikwegerako? Yego nabibihaje birabura. Nabibihaje birabura bakaza kubita kwisetemu ibaze munda kiriko kirahotora. Yesu Kristo. Tarasisi cyane mukunda neza. N'ubundi ndaswe kuganira Tarasisi. Akomeye isima ya kera. Yego nuko Imana. Ni gatatu namushimye. Asante sana. Nikiye kintu wipfuriza Tarasisi muri izi ntango n'impera z'umwaka? Yego nje mwipfuriza nuko Imana. Cyumwipfuriza nigiki? Imana muheza giye. Yego
mani muhezagire imani muhezagire ego bino vyiza bagiriye kumbura zo bigirire n'abandi amangarukirako nzogarukirako tasisi ego ndamukunda gose ego mutama uvuze ko atari rya mbere kandi atari n'irya kabiri uravuze ko ari inshuro igira gatatu iri rigira gatatu tasisi ndamuhondera tukakanzikiye bari hanze mugabo arambuye niko ndapuka mu izina ry'aba bantu bose bakiriye kano gakemanye rero gira akajambo ko gushikiriza Tracy yo kumushimira mu izina ry'aba bose tasisi ndamushimiye abo bose baraduha agakimanyi rero cyamadu aduha agakimanyi cy'amahoro urakoze cyane mutanda gushimiye cyane kandi agukore mu kiganza ko murenze ndambe nkawe aha natuye kuramba anakwije imyaka nk'iyufise ivyo gupfa ntibizombona jewe asante sana abutse kifaransa yikomeye merci tava kabisa asante sana ninatumye kumwe yadukurikira gakorasi wa mutama nkunda cyane arihe nawe arihe hajyavuze yitwa nde yagiye aya ntiyogenda kandi imodoka iri kiraza kugira ngo tubunguruza neza kujya twabazanye neza muza gushika amahoro ariko araza yitwa nde hajya mutama ndabona nawe vraiment akanyamuneza ni kose Paya Pascal ego egera ngaha egera kuri mikro iyi rero muta ari uvuye hanavuze ati arashimira Tracy ku bwa kano gakemanyi yabateguriye akakabarungikira nawe nikiye kintu ushimira Tracy mwegereza ka mikro mwegereza Tracy ngene yatumye ubutumire kubera no gukora dusenga kuberaho ariko nisho yatweze turasinye kujya duhaye hanyuma ni muhejagira rundi cyatanga nibyo asigarana mu rugo hanyuma ni muhejagira nawe guhezagire mutama hanyuma tukaba tubashimiye kuba mwitavye akamo yabateye kugira ngo dusangire umwaka mushasha na Noel nziza nikiye kintu wobwira Tracy uko ari karakumva nk'akajambo umutekereza musimira kubera ni kwa dusangane nawe twayituzi ngo dusenga kubera tumira n'ishura twazi dufise n'ishura yatweretse ntakikorenza twarakumusina asante sana amen na cyane cyane niwo mwitwarariko wiwe urakoze cyane muta turagushimiye cyane ugira umugisha kandi Imana ikongera imyaka yo kuramba amina. Tracy Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.